ngiye kukubwira ibintu 10 udakwiriye kwimenyereza mu buzima. Ndasubiyemwo, ngiye kukubwira intambuko 10 canke ibintu 10 udakwiriye kwimenyereza mu buzima. Ibi bintu ngiye kukubwira 10 ntuzavyimenyereze mu buzima, ko nuvyimenyereza uzarangiriza ahantu habi. Nuvyimenyereza bizagukwegera ugupfa, ugutakaza ubuzima, ugutakaza inshuti, ugutakaza kazoza keza. Ikintu ca mbere udakwiriye kwimenyereza mu buzima, kwama mu nzu y'inshuti yawe. Urakwiriye kutimenyereza kwama mu nzu z'abandi, kwama mu nzu z'inshuti yawe canke z'abantu bo mu miryango y'iwanyu, kubera ko uko wama mu nshuti y'umugenzi wawe canke y'urya muntu wo muri famiye, azakurambirwa ejo atangire kukuvuga, ndetse na rwa rukundo na bwa busabane mwari mufitaniye bizagenda bipunguka, cya gishika yahora akugirira kizagenda gishira. Wirinde kwama mu nzu y'inshuti yawe, nubwo yaguhamagara ufite umwanya wirinde kujayo, uzatumubwira ati nafatiriwe ntabwo ndi hafi. Icya kabiri, ntuze wimenyereze umugore canke umusheri w'inshuti yawe. Ndasubiyemwo, ntuze wimenyereze umugore w'abandi, ntuze wimenyereze umugore w'abandi ngo umwandikira mu gatondo, saa sita, nimugoroba nkaho umengo n'umugore wawe. Ntuze wimenyereze umugore w'abandi. Umugore w'abandi umufate nka sumu. Umugore w'umugenzi wawe w'inshuti yawe ntuzamwimenyereze, canke umusheri w'inshuti yawe ntuzamwimenyereze ngo umusohokane, ngo umugire inshuti, umugire umugenzi. Ivyo bintu ntuzavyimenyereze. Icya gatatu, ntuze umenyere bosi wawe. Ntuzamenyere bosi wawe. Nukwiriye kumenyera bosi wawe, umukoresha wawe, umubosi wawe. Nubwo we yakumenyera, ariko ntabwo wemerewe kumumenyera. Hari abantu bamenyera ababosi babo, bamwe muri bo bakabafata mbere nk'abagenzi babo, nk'inshuti zabo, bakagera ku rugezo bashobora no kubasuzugura, bashobora no gutonda ku kazi uko bashaka. Iryo kosa ntuzarikore. Ntuze wimenyereze bosi wawe. Icya kane, ntuze wigire umunyabwenge. Ikindi kintu cya kane udakwiriye gukora mu buzima, ntuze wigire umunyabwenge, kubera ko abantu bigira abanyabwenge ntibiga, nta kintu bamenya, nta n'ikintu bageraho. Icya gatanu, ntiwimenyereze akabare, kwama buri munsi wagiye mu kabari, udufaranga urose waciye usohoka ujya mu kabare kurya inyama, amabrochette n'ibindi. Ibi bintu ntukwiriye kuvyimenyereza. Icya gatanu, ntiwimenyereze akabare, ni nacyo narimegiye kuvuga. Icya gatandatu, ntiwimenyereze kuja mu birori. Urakwiriye kutimenyereza kuja mu birori. Abantu benshi bakunda ibirori kenshi nta kintu bageraho, ko dufaranga twose barose ikirori kiba cyatubonye. Icya karindwi, ntiwimenyereze kuja mu manza zose. Si manza zose wemererwa kuja kuzitahamwo canke kuzitereramo, oya, hari imanza zimwe bisaba kubirengagiza. Icya munani, ntiwimenyereze gusegerereza. Nukwiriye kwimenyereza gusegerereza. Ubonye wese wamusabye. Ivyo bizatuma ugira agasuzuguro, bizatuma usuzugurwa. Ivyo kandi bizatuma nawe ubwawe nta kintu ushobora gukora kugira ngo nawe ugire ikintu ugezeho, nawe kugira ngo uzagire ikintu ufashije abandi. Icya cyenda, ntiwimenyereze ibintu vy'agaciro. Nukwiriye kwimenyereza ibintu vy'agaciro mu gihe utaragera muri ivyo bintu. Nukwiye kwimenyereza kurya neza, kurira ahantu heza. Nukwiye kwimenyereza kwambara ibintu vy'agaciro. Nukwiye kwimenyereza kuba ahantu h'agaciro gusa. Urakwiriye kwimenyereza ndetse ibintu vyoroheje, sero n'ikibanza urimwo canke n'ikibanza uri kurashaka kugeramo. Icya 10, ntiwimenyereze gukora nabi. Ikindi kintu cya 10 udakwiriye kwimenyereza, ntiwimenyereze gukora nabi, kubera ko icyo umuntu abiba muri
hino sinico yimbura. Iyo ukoze inabi iraguherekeza, wimenyereze gukora neza. Icya 11, ntiwimenyereze gutanga cyane. Iki nico ndangirijeho, nukwiriye kwimenyereza gutanga cyane. Hariho umuntu, buri muntu wese umusabye yamuhaye, rimwe na rimwe mwe n'abarigiye ashituka yisanga nta kintu asigaranye, akisanga ivyari kumufasha byose yamaze kubitanga. Ntiwimenyereze gutanga cyane, mwarahezagiwe.